Ibaruwa rya kabiri rigenewe umunyagihugu ryerekeye guhamagarira abanyagihugu kwiyamiriza irungikwa ry'abarundi mu ntambara ya Kongo itumvikana kandi ataco imariye Burundi. Barundi kazi, ibi bihe biragoye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoye igihugu cacu mu ntambara ya Kongo atayifatiye, itaturaba, atanyungu nimwe ifitiye abarundi, na cane cane intambara ihakwa kudukwegera akaga gakomeye. Nyuma yaho umukuru w'igihugu atangarije ku mugaragaro intambara ku gihugu c'u Rwanda igihe yagendera igihugu ca Kongo muri Nzero mu mwaka wa 2024, yaciye yifatanya na Felix Tshisekedi n'abacangero hamwe n'interahamwe za FDLR zakoze ihonyabwoko y'abatutsi mu Rwanda kandi zibandanya zikwiragiza ivyiyumviro vy'ihonyabwoko muri kano karere mu kurwanya umuhari AFC M23. Kuri Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD ivyo bije vyiyongera kwihonyangwa ry'amategeko mu kwanka amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yashizweko umukono i Arusha bene bw'izo shingiro ryo mu mwaka wa 2005 yakomokako, maze bashira imbere gukumira abandi bishinikije imvo za politike canke ubwoko bwomekerano. Inyuma yaho abasirikare b'u Burundi batsindiye urugamba bariko barafashanyamwo n'abakongo na FDR nabo basanzwe bafashanya bose, umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye yifatira mu gahanga u Rwanda, impuzu z'abarundi na leta bara, avuga ko bafise umugambi wo gutera Burundi kandi ari we yagumye asotora iyo ntambara mu majambo no mu ngiro. Uyu munsi amakuru adushikira yerekana ko ubutegetsi bwataye umutwe, bwuzuye ubwoba, butabona iyo buva n'iyo buja. Buramaze kubona ko budashobora kubandanya intambara bwatsinzwe hakiri kare mu gukorana n'abantu batagira intumbero utomoye, haba mu gukunda igihugu, muri politike no mu vya gisirikare. Hagati yo kubana neza n'u Rwanda no kubandanya intambara y'ubwoko na FC M23 igeze ku irembo ry'u Burundi, CNDD-FDD igiye guhitamwo iki? Ngico ico uno munsi CNDD-FDD yibaza ikaburira inyishu. Igihugu cyacu c'u Burundi uno munsi kiri mu mayira abiri. Haragezaho abashingantahe n'abapfasoni b'umutima bahagurukira rimwe bakabogora igihugu cacu kigeze aho umwasi ashaka. Urunani mbogora-gihugu Serenigire Rugamba rurasubiye gukangura abarundi kugira babone ko ibiko biraba ari ingaruka mbi zihonyangwa ry'amategeko n'amagume yakurikiye ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyasubije igihugu inyuma imyaka 20 yose mu nzira y'amahoro no gushira hamwe kw'abarundi. Ku banyepolitike, abajejwe umutekano, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, baba bari mu gihugu canke abari inyuma y'igihugu, urunani mbogora-gihugu Serenigire Rugamba rurabasaba ibi bikurikira. Ku banyepolitike b'abarundi, muri iyi myaka 20 CNDD-FDD imaze itwara igihugu, Uburundi bwagumye muri politike yo gukumirana n'ihonyabwoko mu ngendo mbi yo kwiba amatora, ibiturire vyabaye akaranda mu ntwaro ya Jyogora Duhure, mu inyuruzo ry'itunga ry'igihugu rikomeye n'ibindi bibi vyinshi vyashikanye abarundi mu magume ateye isoni n'agahinda. Ibi ntibishobora kubandanya gutya. Bamwe mu bashize umukono ku masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha mu mwaka wa 2000 nayo guhagarika intambara yo mu mwaka wa 2003. Ayo masezerano yari yazanye agahengwe mu gihugu cose. Igihugu kirashobora kwiyubaka buke buke mu iterambere no kubaho kw'abarundi, ariko ivyo vyose CNDD-FDD yabigurije ubusa. Ibwirizwa shingiro yo mu mwaka wa 2005 ryavuye muri ayo masezerano ryarafuswe risubirizwa n'iryo mu mwaka wa 2018. Inzira yo guhangana no gutana mu mitwe ntiyubaka igihugu, irasambura.
imyaka 3 iraheze Evariste Ndayishimiye asutse igihugu mu ntambara ya Kongo itaraba abarundi atabanje gusaba uruhusha inama nshingamateka na nkenguzamateka. Uko gushira igihugu muri iyo ntambara vyagize ingaruka mbi zikomeye ku gihugu n'abanyagihugu, haba mu vya politike canke mu vy'ubutunzi. Birakwiye ko tugarukana igihugu kigendera ku mategeko. Muri iyo ntumbero Evariste Ndayishimiye yarahemukiye igihugu n'abanyagihugu, ategerezwa gutanga imihoho. Atari ivyo naho abarundi bategerezwa kumukura ku butegetsi ku nguvu. Ku bantu bose bakunda igihugu, barundi twese, mbere n'abasanzwe bari mu mugambwe CNDD-FDD badasigaye inyuma, intwaro mbi ya CNDD-FDD ntawe itagize kwingaruka mbi, cyane cyane guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urunani mbogora Burundi Serengera Rugamba isubiriye kwibutsa abarundi ivyo bashikirije ubwa mbere igisohora itangazo rya mbere. Birakenewe ko umunyagihugu wese yifuza kugwanya intwaro y'agahotoro iri mu Burundi atahura ko ikintu ca mbere cyo gukora ari ukwegeranya abarundi bose bakagira intumbero imwe, nkuko vyabaye mu mwaka w'2015, kuko ibigiye inama bigira imana kandi kuja hamwe bitanga ingufu. Barundi kazi, abarundi twese twifuza amahoro. Abasanzwe baba mu gihugu hagati canke basanzwe baba hanze y'igihugu, dutegerezwa gushira ingufu hamwe tukagira urunani rwo guhangana n'ubwo butegetsi kugira bumve ko butegerezwa kubona ingaruka mbi z'amabi y'ubwicanyi bwakorewe abarundi. Twese rero dutegerezwa kwitanga, kuko imbere y'ubutegetsi bwica abantu, ubutungane butigenga, ihonyangwa ry'amategeko ngenderwa ko y'igihugu, ibiturire byazingamitse igihugu n'itunganywa ribi ry'itunga ry'igihugu, nta ntibindaba ateza kubamwo. Igihugu kiragiramiwe, dushira hamwe ingufu kugira tugisanasane bigishoboka. Bigira i Buruseli kuwa 15 Ruhuma umwaka wa 2025 kubw'urunani mbogora Burundi Serengera Rugamba mu Rwengezo Shovino umuvugizi. Murakoze.